Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu turi ku itariki ya 13 ukwezi kw'icumi 2023 n'amakuru rero haza kwibanda ku ngingo ya politike mukaza gukurikira vyinshi biri muri CNL gusa agatorwasa ngo yoba atorohewe. Hari rero amakuru mu minsi iheze yavuze ko hari hateguwe kugandagura kizigenza w'uwo mugambwe Honorable Agatorwasa, bari inyuma y'uwo mugambi akaba harimwo ngo Reverien Ndikuriyo ngo yoba yaratanze amafaranga bamaze no kugiranira amasezerano ngo n'abazomurasa. Martin Niteretse ngo akaba yarategetse ko tamupolisi n'umwe ngo yemerewe kubanguka kuhashika mu mwanya ngo bizoba bibaye. Hari uyundi yitwa Amosi akorera kwa Ndadaye ngo yahawe misiye yo kubanguka kuzibira ngo ntihagire n'umwe azomenya n'ivyabaye ngo hamwe na Lieutenant Colonel Jules Basogomba canke Batazira Love wahawe misiyo yo kurasa hari mu modoka risanzwe ya Probox canke Toyota Hilux. Mbere naho yahoze ari mu mugambwe CNL ngico gihe yari kuzobafasha kurondera abazobabera inderetsi ngo hazoba ari hose, ndetse n'ayandi makuru yose agiye atandukanye nkuko twabatohoreje mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Ntuze gucikwa n'ibirabana n'uwo mugambi wo kugandagura Agatorwasa n'ubundi uba warateje ikibazo gikomeye cane. Ico ni icambere tuza kubandanya kubabwiraho, kandi tunashimikire kukungena inyankamugayo ziri ku ruhande rwa Agatorwasa zihamagarirwa kutitaba inama iriko iratumwa ko na Marie Immaculée ntaco bakimvuna, barashizwe mu kibanza ndetse agavugwa ko ariwe agiye kurongora CNL. Ivyo byose rero Agatorwasa akaviyamiriza. Muri Parseme rero barahagaritse umutima n'igabanuka ridasanzwe ry'amafaranga mvamakungu mu bubiko bw'banki nkuru BRB. Mukaza gukurikira rero ivyo Faustin Ndikumana yoba yaravuze nk'ingaruka mbi ku butunzi bw'u Burundi. Vyo turaza kubigarukaho ni mugihe kandi Varisito Ndayishimiye yakiriye n'amakete y'abadiplomate indwi baje guserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi. Navyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uherereye hose. Ndaguhaye ekaze. Hari hateguwe umugambi wo kugandagura Agatorwasa dore ko uyu mwaka utamworoheye. Hari abashinga amateka 10 bari mu mugambwe biyemeje kumurwanya, ndetse nawe akaba ashigikiwe n'inyankamugayo nyinshi zo muri CNL. Gusa rero nkuko biri mu butumire bwabonetse ku rubuga rwa X rw'umugambwe CNL, urubuga rukaba rukunze gucako n'amakuru y'ishami rya Agatorwasa, mushinga amateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna sanzwe arongoye bari mu ruhande rwa bamwe 10 batavuga rumwe na Agatorwasa, tegekanya gukoresha inama ngizohuza abagize biro vya politike bo mu mwaka 2019. Nkuko biri muri ubwo butumire kubitegekanijwe ko iyo nama izoba kuwa 17 Gitugutu 2023 ikazobera mu ngoro y'umugambwe CNL iri ku Mutanga Nord. Bitaba bitegekanijwe ko bazokwigira hamwe ingene indyane zimaze imisi muri uwo mugambwe zorangira, gutyo vuba ibikorwa vyawo bikongera gutangura nkuko biri muri ubwo butumire. Ikopi yabwo ikaba yararungikiwe n'umushikiranganji mu vyo ujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu y'iterambere rusange n'umutekano ni Martin Niteretse harongoye ubwo bushikiranganje. Ndetse ko Martin Niteretse bivugwa ko yoba abogamiye kuri urwo ruhande rw'abashaka kurwanya Agatorwasa. Abo ku ruhande rwa Agatorwasa bakaba baramenyesheje babicishije ku butumwa bwaciye ku rubuga X ko atawundi yemerewe gutumira abagize ibiro vya politike tari umukuru w'umugambwe CNL umushinga amateka Agatorwasa. Bakaba basaba abagize ibiro vya politike kutitabire ubwo butumire kuko ngo uwo mushinga amateka atarwego na rumwe rw'umugambwe CNL asanzwe arimwo. Ariko rero bakarangiza bibaza nimba ubushikiranganje byo bujejwe harimwo imigambwe ko
bwoba bwaramuhaye uruhusha rwo gukorera iyo nama mu ngoro y'umugambwe CNL canke ko bwamugenye ngo awurongore nk'uko twabisomye ku rubuga rwabo rwa X. Mwamenya ko indyane zo mu mugambwe CNL zigombe zikwize umwaka wose, aho vyatumye haduka n'imirwi ibiri ishamiranye kugeza naho ubushikiranganji byo bujejwe hamwe imigambwe buhitamwo kuba burahagaritse ibikorwa vy'uwo mugambwe nk'uko twagiye turamenyesha no mu makuru twagiye turabashikiriza. Ariko mu minsi iheze abagize ibiro vya politiki bakaba babonetse bakora amanama mu biro vy'umushikiranganji, vyatanze icizere ko izo mpande zishobora kongera kumvikana, ariko mu nyuma biboneka ko hari uruhande rutatumiwe. Muri Parseme bavuga ko bahagaritswe umutima n'igabanuka ridasanzwe ry'amafaranga mvamakungu mu bubiko bw'ibanki nkuru BRB. Shiramwe Parseme ryemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo, rimenyesha ko rihagaritswe umutima n'ivyo ryasomye mu cegeranyo c'urugendo giheruka gushirwa ku mugaragaro n'intumwa z'ikigega mpuzamakungu FMI, aho zavuga ko habaye igabanuka ridasanzwe ry'amafaranga y'agaciro ari mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu BRB, aho yavuye ku kwezi kumwe yahoraho akaja ku ndwi zibiri zonyene. Bwa Faustin Ndikumana ivyo bisigura ko Burundi bushatse kurangurira canke kugurira ibintu hanze y'igihugu ciko bufise amafaranga atorenza indwi zibiri. Kabagira ati twobigereranya nk'umuntu afise imfungurwa zizomumaza indwi zibiri gusa mu kwezi kose, ico kiba ari ikibazo. Faustin Ndikumana akavuga ko ingaruka mbi zica ziba umurengera, akabatanga akarorero ko muri ico gihe ivyo igihugu gisumira hanze y'igihugu bica biza bigoranye nk'igitoro, imiti canke intererano leta itanga mu mashirahamwe mpuzamakungu zigacirwa. Akaba yongeraho agira ati amafaranga atuma abaserukizi bw'u Burundi mu bindi bihugu bubaho neza arateba, gutyo abari guserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu ntibabe bakigenda kubera burara ry'amafaranga mvamakungu. Yindi ngaruka mbi y'ivyo ngo nuko abanyeshuri biga hanze y'igihugu ku mfashanyo ya leta nabo nyene amafaranga ntasubira kubashikira uko bikwiye. Rero ngo bizoca bituma Uburundi butagihabwa n'ijambo mu nama zimwe zimwe kubera kutishura amadeni nk'uko bibandanya bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Abasaba ko leta yotunganya neza amafaranga mvamakungu isigaranye kandi hagakorwa isuzumwa ry'ingene yagiye arakoreshwa mu misi iheze maze abatayakoresheje neza bagahanwa bimwe by'akaruriro. Kene naco ngo indongozi zikwiye kuraba ko gendo zijamwo hanze y'igihugu ziba zikenewe kuko zitwara amafaranga y'agaciro nkuko bibandanya bivugwa na Faustin Ndikumana. Kagira ati umutegetsi wese yarakwiye no kuraba ko urugendo agomba ajemwo by'ukuri rufite akamaro igihugu, ko amafaranga bagenda ko n'ay'igihugu kandi amafaranga y'igihugu ngategerezwa gukoreshwa ibintu bigenewe gusumba ibindi. Ariko akarangiza rero asaba leta ko ikwiye nyabona kwitaho ayo mahera ava mu kuturabuza abashorera hanze y'igihugu bazana imitahe yabo mu Burundi, igisata c'ingenzi kurondera imfashanyo canke ibishotse igafata n'amadeni. Nuko rero Faustin Ndikumana yoba yarabisiguye imbere y'abamenyesha amakuru. Mwamenya rero ko ku munsi w'ejo Varisito Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi yakiriye amakete y'abadiplomate indwi baje guserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi. Wa kane igenekerezo 12 Gitugutu umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yakiriye abo ambasaderi indwi bashasha baje guserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Abo nabo akaba ari ambasaderi Wima Michael aje guserukira igihugu c'u Bubirigi, hari ALP Sikli aje guserukira igihugu ca Turkiya na Elizabeta Pietrobon aje guserukira umuryango bumwe bwa Buraya hano mu gihugu c'u Burundi. Abandi ni Mathius Jere aje guserukira igihugu ca Zambia, hari Liane Helena Liminya Sofia aje guserukira igihugu c'u Buholande, Gerazius Gaspare Byakanwa aje guserukira igihugu ca Tanzania hamwe na Etsegene Bezabi Yimenu aje guserukira igihugu ca Ethiopia mu gihugu c'u Burundi. Mwamenye ko abadiplomate bose bari baje bazanye baketa bagena muri ayo mabanga canke lettre de créance. Yandi makuru rero ariko aravugwa cane muri iki gitondo, hari ivyanditswe n'ikinyamakuru ca BBC kivuga ingene
ibintu vyoba bikomeye muri Kivu ya ruguru. Muri Ituri Tshisekedi yafashe icemezo co gukuraho etat de siège mu vyiciro. Perezida yavuze rero ko nubwo hagiye gukurwa mu vyiciro ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara, abanzi b'amahoro bazokomeza kotswa igitutu. Niko rero yoba yabitangaje. Muri aya makuru rero yagize ati nyuma yo kubiganiraho n'abakuriye inzego za leta no kumva abagize inama nkuru ya gisirikare nafashe ingingo ihamye yo kwerekeza abenegihugu b'intara za Ituri na Kivu ya ruguru ko yorosha gahoro gahoro kandi mu vyiciro ry'ingamba igira ivyo ibuza ry'ubutegetsi bwa gisirikare. Muri iri jambo rero ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo kuwa kane, Tshisekedi yavuze ko yahisemwo gushiraho uburyo bw'inzibacumu ngo bugamije gusubizaho ubutegetsi bwa gisivile mu duce twamaze gukurwamwo umutekano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo rero bikumvikanisha ikurwaho ry'ibibujijwe ku bwisanzure bw'abaturage bose buteganywa n'itegeko nshinga. Tshisekedi rero ngo yasezeranije ko hazakomeza kotswa igitutu cinsi gishoboka ku banzi b'amahoro. Intara za Kivu ya ruguru na Ituri zikaba zirongowe n'igisirikare kuva itariki ya 6 kwezi kwa gatanu muri 2021 hagamijwe kurandura imitwe yitwaje ibigwanisho. Mwani bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Mane